Kuri uyu munsi duhabwa kuzirikana kwene Yesu yidondora abiwe akababwira ko ari we mwungere. Iyo nyigisho idondora umwungere w'ukuri hariya muri Isirayeli Yesu yavugiye bari basanzwe bayimenyereye, yari bisa akanovera kadasanzwe uburyo kuzirikana ijambo ry'Imana, kuko no mu bwuzure bwa kera iyo nyigisho ibonekeza iguma igaruka kenshi, kandi uwo mwungere avugwa ikumvikana neza batoba ubundi atari Imana yonyine. Zaburi 23 karongo ka mbere irabitomora neza iti Mukama niwe mwungere wacu ntacyo bizomutera. Zaburi ya 95 karongo gatandatu na iti ngo dukubite inkoro hasi uname dupfukame imbere Mukama yaturejeje nk'akamwe Imana yacu, natwe tukaba ubusho agiye turi ubusho buri mu minwe yiwe. Kuva kera rero hariya muri Isirayeli abo Banyisirayeli ariko batorezwa kwemera bari bazi neza ko Imana ari yose baragiye. Icyo gituma n'uwo yasize ariwe yamenye yitezwe imyaka myinshi, uwo yasize ni ukuvuga Mesiya ariwe Kristo yadonze n'Imana Isaya nk'umwungere ayobora abishikiriwe. Urashobora kubisoma ndabona cyane mu bine abatumana Isaya ka cumi na rimwe ahavuga ati aragira ubishikiriwe nakugira akamwungere akegeranya imyaka n'ukuboko kwiwe akayitwara kugikiriza intumwa zorosa nazo akaziyobora azereye. Umwungere mwiza yigizwe ni Yesu, niwe mwungere yawe aratwishinga n'uko ubusho bukwiye yagize inama yo gutakara ntasinziriye atagiye kwirondera washika yakagiye muhogo arumva ikigongo cyinshi muri we yabonye abantu bameze nk'intama zitagikunze babisoma kugira amatayo aboneka 9:35 abigishwa biwe abita ubushobozi murabo ubuzima bwabo Yesu akamwita mwungere w'imitima yacu. Ubuzima bwa Petero ibaruwa ya mbere kagabane ka kabiri akarongo ka gatanu. Ibaruwa ya mbere nayo nimwita umwungere w'intama umwungere yawe. Ubuzima bw'ibaruwa ya mbere cya cumi na gatatu. Ukuntu rero Yesu yitondora agomba kumwumvira gusaza kuko ari ibiranga ikuru ni ibitare ubumana kubera akakubera bitona abibaya kumenya neza batakamumenye n'umwungere wacu kandi kikikumva milaki n'amakanyini n'izina ryayo mukukora Bibiliya kumenya izina kuva ku mwana bose nagenewe umuntu umuzi mu izina ryiwe kuko ariho afite umutima wawe ikibanza kidasanzwe ikibanza gihambaye rwose nk'uko bumvira n'ibintu bigiye muri Imana kidasanzwe umwanya mukomeye rero akagabira intama Kabiri kiranga umwungere mwiza nuko yitanga agatanga ubuzima bwiwe kubera intama ziwe. Arakiwe ubuzima
akongera akazibungabungira. Umwungere sico kimwe n'umucangiro. Umwungere sico kimwe n'umucangiro, kuko umucangiro kiburazishimira ni irembo yonyine, agacunganwa n'amasaha y'akazi. Iyo haza n'abinjira aje kubangamira aca yirukira nazo zigakikira. Mwungere mwiza wewe ibyo ntama zigiye akibaye akazikira, niyo yagiye akaba yazikije. Ibyo byose zirazi neza zagiye akabivuze kumva kandi abishyize mu ngiro mbere agitanga gushika kwe kugira ngo uburyo bwiwe buronke ubuzima bwiza. Yarazi neza icyo ashobora kubagezo ntama ziwe igihe yabanga kumusara, yarazi aho agomba kuzishikana. Muri cya kibanza Yohani mbere aradondora muri cya gitabo cy'abanyeshuri. Reka none abungere dufise hano ku isi, abungere mu isi, abasaseredoti abepiskopi, ko twatumiwe nk'abungere babo. Ubwo murabona ko twambaye neza ibyo tubwiye, wifuza ko twoberana mudusabire iki? Ibyo twifuza ko mudusabira ni byinshi, ariko cyane cyane biri mu ntumbero zitatu. Muradusabira urukundo atari ukureremba, urukundo atari ukwirondera. Murasabira urukundo rw'ukuri rushimikiye ku kigongwe no kwitangira abantu. Icya kabiri dusabye ko tugusabe ni ukuba mu by'ukuri n'ukwemanira mu mvugo no mu mubiri. Turabasabye kandi ko mudusabira kudahemuka, kudahemuka urukundo, kudahemuka ukuri, kutagira n'imitsi ibiri, kutaharanira kutiyororera. Ibi nibyo dusabye ko mudusabira. Webwe abasaseredoti, abepiskopi, reka mbere abihayimana bose. Kabo rero uramenya twebwe twebwe reka twese duhamagare kurangirana. Ibanga ry'umwungere yatwega twese, umwe wese kugero bwiwe, umwe wese kuba yatoboranye cy'ubutumwa bwiwe. None abatoboye mu ntwaro, mu butegetsi, ku nzego zose zitandukanye, none bo basaba ubundi batwitwararika gute? Mbega twebwe tubitwararika gute cyangwa tubasabira iki? Abavyeyi basaba ubungere baragira gute abavyeyi? Abagabo baragira gute abagore babo? Abagore bitwararika gute abagabo babo? Reka n'abagore batakurikira abagabo babo. Abapapa cyangwa abamama bitwara gute? Bitwararika gute abana babo? Abana babifata gute imbere y'ababyeyi babo, imbere y'abarezi babo, imbere y'abakuru? Abakoresha barita yuko ari abungere b'abakozi. Abakozi barita ko hari ibyo babwirijwe kurangurira abakoresha babo. Mbega ubwo turibuka yuko igihugu cyacu ari umubyeyi dusangiye twese kandi twifuza kuvuga. Urumva rero hano ku munsi w'Imana mwiza, no wese atumiriwe kwibuka icyari imbere y'abo yatorewe umwungere n'imbere
y'abamubereye umwungere. Mugabo muri byose na hose, muri byose na hose, umwungere mukuru tubwirizwa kwisunga twese ni Yesu Kristo, niwe karorero kacu twese. Bahamagariwe rero kwifata imbere yiwe nk'intama imbere y'umwungere, nk'uko aberana batari bake babigisha baba babitwibutsa. Hari imyifatire imbere y'umwungere wacu kandi dusangiye twese n'iyi. Ubwa mbere ni ukumusenga mu mutima n'umubiri, tukamusenga n'umukurumira amasakaramentu. Inkombe ziri mu gisarurwa ntahagazivoma kari mu gisanisho, maze gitunganywa n'umwete wo kwirukira amasakaramentu, cyane cyane gifigomwe n'Eucharistia. Dusanzwe tuzi kandi twemera ko gusangira muri Eucharistia ari integuro ya wa munsi mukuru w'abakura tuzogirirwa muri Yerusalemu yo mw'ijuru. None rero isabisho irangwa no gushemeza Imana buryo butekanywe na Ekleziya. Iyo Mana uyiha umwanya ukayihweza ukayitangara, nivyo duhimirizwa. Umweranda Bernardo mu nyigisho ziwe aduhanura ati umukama umutega amatwi y'umutima, mureke abongorere mu gacerere, hama iryo abongoreye riba ari iryo buza gusabiriza n'ijwi rirenga murishikiriza namwe kubo mwarutsweho. Mu bisabisho byose bibaho, ikibiheta byose ni inkuka y'imisa, aho twifatanya n'umusaseredoti mu guhereza umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo, bimwe yatanga wenyene ku musaraba wa gatanu mweranda. Kabo kandi ibyo byose bigaherekezwa muri Marikabami uburyo butandukanye, kuko ibyo byose ni inzira y'ukuruhukira imbere. Uburyo bwa kabiri duhimiriza no kwakira umusaraba w'isi yose. Umukristo uko aba kose cyangwa umwana w'Imana uwo ari we wese arahura n'ibigeragezo bitandukanye. Uro ni wo musaraba ahamagariwe kwakira akikorera, umusaraba w'isi yose, kugira ngo abe kuri umugendanyi wa Yesu. Eva ni Yesu nyene ayitubwirira ati ushaka kugendana yihebeye umusaraba wiwe akurikire. Umuntu yatanguye akanyurwa n'ibatayisimu yarose, akanyurwa n'ibyarose ntiyakabizwa muri mutima mweranda. Uwo musaraba ucanye kandi n'utwigoro ufatanye no kwibabaza hamwe no kwirima ibyo abamugesha umurongo. Twigoro uburyo butubwira gushika ukwisonzeye tugerageza kwitsinda, kwireresera mu bijanye n'ibyo umuntu atsitara cyangwa akakora. Iyo duhitiraho buri wese agomba kuba umwana wa Yesu Kristo. Bene ivyo rero bisaba kubimenya, akamya ko ari nta ntege, mbere kenshi na kenshi akemera ko bakubabara, akakengerwe n'agasuzuguro agirirwa n'abandi, kuko bivuge ko na Yesu Kristo wenyene ariwe nzira yaciye. Ibintu vy'ubahiro n'ivy'intarane bari basanzwe bakora. Ubwa gatatu duhamagarirwa kwakira ingendo yo gusabikanya n'abandi, cyane cyane abarusha, abagendana ubumuga, abageze mu zabukuru, imfuvyi n'intara, ingenzi n'abapfakazi. Ivyo ni vyo ducira inzira y'urwagaciro kuzuye. Ivyo byose twibaza ko tunezereza Imana
kandi azogufasha uyimenya no kuyishikira, ariko kandi ikamusaba kwimatura ku isi kugira ngo nibe gitwara umutima, kugira ngo gitwara umutima. Abantu b'isi barota kubona ibyaro, ariko abo mu ngeri nziza bo babewe n'uko abarondera Imana cyane, ntawe ushobora gukorera abashoboye. Ubwa kane turahamagarira cyane cyane uwo mwanya uwo mukama wacu umuhakare n'ibindi bigatanyuka ku munsi mwese cyane n'ibindi bigatanyuka ku munsi, gutyo bikanadufasha mu biganiro bikatwubakira imitima tukahura n'izindi ngeso, gutyo tukaronka ingero y'amavuta afasha agatara aboneka muri byose bavukanye, no kumenya yuko Yesu umubiri mwiza ari we bukomezi bwacu. Umukundiye azomuragira, amuherekeze muri byose na hose, kandi amufashe amushikane kuri rwa rugero abana b'abategetsi n'abakozi bamwe Yohani aho arafitiye akayiga wafise ibisagasanga. Bavukanye uyu munsi kandi bisabire mu Rwanda rwacu, na cyane cyane rumwe n'imigwi y'itorwa, rumwe rw'urwiwe zibwereka itorwa ryabo, kugira ngo umwe wese abeho umuco azirikane Imana imurondera, gutyo arohere n'umuco mutima